ruheshi 2026 mwebwe mwese muriko muratwumviriza bamwe ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bibanye naho umwe wese aherereye imbere yo kwinjira mw'idonido ry'amakuru mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ahagazeko. Iminyanyuro mu mashure ziriko zirakogwa kugira hiyongere ubumenyi. Umushikiranganje wa mbere yabishikirije mu kiganiro ciriwe kirabera Igitega. Bamwe n'abandi bakaba batakigirira icizere leta ikomoka ku mugambwe CNDD FDD bagasaba abarundi kuyikurako kuko iguma ibasamaza. Igikorwa c'umugwi CVR co gusubiza amatongo n'ayandi matungo vyitwa ko vyanyazwe mu 1972 kititondewe kizosubiza abarundi mu njyane. Benasoli musenyeri mw'ishengero Anglikane yabivugiye Igitega kuwa 4 ruheshi 2026 mu kiganiro catunganijwe na CVR. Hari n'ayandi mu mpera murakurikirana ikiganiro ineza y'Imana. Dondo Dyumbaza umutima nije muriko murumva kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma hari Aubin Felix Rankunda kazi. Ndongeye kubaramutsa. Nuko mwari mwajeje kuvyumva mu ncamake iminyanyuro ziriko zirakogwa mu vyigwa indero igarukane akanovera. Izo minyanyuro zizotuma inyuma y'imyaka 3 y'ishuri ariho hazosubira kuvugwa umwaka w'icumi mu mashure. Vyumvikanira mu majambo yashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Nestor Nahontuye kuri uyu wa 11 ruheshi 2026 mu kiganiro c'abagize urwego nshingwa bikorwa rwa leta y'u Burundi vyabereye ku mugwa wa politike Igitega. Ni mu gihe André Nduwimana umuyobozi w'inyigisho zo mu mashure shingiro n'ayinyuma y'ishure shingiro mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi mu kiganiro yaheruka guha iradiyo Nderagakura yari yavuze ko umwaka w'icumi ushobora kugaruka mu mwaka w'ishure wa 2027 ushira 2028. Umushikiranganje wa mbere avuga ko impinduka mu bijanye n'amashure ziriko zikorwa mu ntumbero yo kongera ubumenyi Uburundi bugane mu mbona kazoza atawanja wangura. Bamwe n'abandi mu bavyumvise babandanya kumenyesha ko atacizere bafitiye ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD FDD ngo kuko bwama bwaparanganije ibintu ntibifate umurongo mwiza. Bagasaba abarundi kuva hasi bikure ko intwaro iguma isamaza abarundi. Inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Uko vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Nestor Nahontuye, impinduka mu bijanye n'indero ziriko zirakogwa zirenga zibiri. Amashure yisumbuye afise uburaro azobandanya yongerekana. Mu mwaka w'ishure ugiye gutangura hazokwiyongera ko abanyeshure 5,000 mu mashure afise indaro bakazoguma bongerekana uko umwaka utashe. Amashure yisumbuye afise uburaro tugiye kubandanya tuyongereza buri mwaka. Uno mwaka ugiye gutangura tuzongerako abanyeshure bashika 5,000. Ivyo tuzoza turabikora uko umwaka utashe. Yindi mpinduka yabaye ijanye n'intunganyo y'ivyigwa kugira hagarukanwe umwaka w'icumi mu ntumbero yo kongera ubumenyi. Kaminuza y'u Burundi nayo igiye gusubira gufungurira abanyeshure. Byose bikaba biriko bikorwa mu ntumbero yo kongereza ubumenyi mu mashure. Uburundi bugane mu mbona kazoza atawandya wangura. Uno mwaka twarahinduye intunganyo y'ivyigwa mu mwaka w'indwi. Ihangiro kukaba ari ukugarukana umwaka w'icumi kubera twasanze mu byatumye ubumenyi butera bugabanuka harimwo ukwiga umwanya muto. Imyaka 12 kare twahora twiga imyaka 13 kugira turangiza amashure y'intango ndetse n'ayisumbuye. Abo batanguranye n'ubwo rutonde rushasha bo mu mwaka w'indwi bazoduga n'intonde shasha gushika mu mwaka w'icumi.
muri ca kibazo c'abahiganirwa kuja mu mashure y'akarorero abazoba bafise amanota meza bataronse amahirwe yo kuja muri ayo mashure y'akarorero tugiye kubashira mu mashure afise uburaro mu mwaka w'indwi twishunze ibibanza tuzoba dufise. Kaminuza y'u Burundi igiye gusubira kugurura uburiro kugira abanyeshure basubire gufungurirwa mu buraro. Izo ngingo zose niziriko ziza korohereza abaregwa kugira hiyongera ubumenyi tubandanye tugana imbona kazoza atawanja wangu. Bamwe n'abandi mu bavyumvise babandanya kumenyesha ko atacizere bafitiye ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD ngo kuko bwama bwaparanganije ibintu ntibifate umurongo mwiza, bagasaba abarundi kuva hasi bikure ko intwaro iguma isamaza abarundi. Babona abashinga amateka ataco babamariye bivugwa n'abasirikare bakiri mu kazi bahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia biturutse ku mafaranga bakoreye muri ico gihugu bagiheraniwe, aho bamwe haheze imyaka 4. Kugera ubu abo basirikare bavuga ko batagira uwo bitura. Abashinga amateka bo bavugiye naho babitura baguma mu gacerere. Abashinga amateka ngo bari bakwiye guhaguruka bagatuma ko abaserukira leta barimwo umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere bakabazwa ico bariko bafasha abasirikare bageraniwe amafaranga bakoreye mu gihugu ca Somalia mu kiringo bamwe kingana n'imyaka 4 yose. Twebwe abasirikare tukiri ku kazi hamwe na bagenzi bacu bakukurutse ni ukuri twatangazwa n'abashinga amateka twatoye bari mu kigozi tukimutangara gute. Twebwe abasirikare tukiri ku kazi turamaze iminsi dushyikiye umushinga amateka kanaka mbega nyakubahwa honorable nibwo ko twabatoye batowe n'imiryango yacu tuti ko kera twaba twumva abashinga amateka bafite uburenganzira bwo kuburengukisha umushikiranganji kanaka hamwe utwara iminisiteri kanaka nemwe bumva bafite uburenganzira bwo kurengukisha umushikiranganji uwo ari we wese ati neza cyane ati none ko dufite umushikiranganji wo kwivuna abansi tukagira n'uburongoye ibiro bikuru bya gisirikare abo bantu ntiboshobora kubarengukisha bakaza bakasigura icoba gituma utu dufaranga twakoreye muri Somalia tutapfa tuturonse aheze imyaka 4 yose tutaratora. Uwo mushinga amateka yavuze ati ni ukuri twabifitiye uburenganzira batariko mugabo hariho Gerard Ndabirabe turumaniwe atina ko umukono wa nyuma yuko twegukisha uwo muntu ati yo Gerard Ndabirabe uvuze ikintu kijanye no kurengukisha mushikiranganji kanaka canke nk'uko muvuga umushikiranganji wo kwivuna abansi mukuru w'ibiko vya gisirikare kubera ico kibazo c'amafaranga bakoreye muri Somalia kirangwa n'abantu benshi mugabo bakagisiganira kugira nte kubishuriza uwo umushinga amateka umwe twaje mu bakukuruke n'abategarante twarabashikiriye ati none abyishu baduhaye bati twebwe mu bashinga amateka turafite uburenganzira bwo kurengukisha uwo ari we wese dushaka ati n'umukuru w'igihugu afite kumubwira ngo udusigurire iki kibazo kijanye n'iki canke kiriya ati mugabo rero ikibazo kiba ari cy'amafaranga bakoreye muri Somalia iki kibazo nk'uko tumaze igihe tuvyumva kiragoye kandi coroshe aho kigoye ni hehe aho coroshe ni hehe ati aho coroshe kubishuriza turafiteyo ubuserukizi bw'ivyo bihugu rimwe rimwe biroroshe kubucako ati mugabo aho bigoreye naho muri twebwe nyine abashinga amateka ugize uragiporopoza ko tworengukisha nk'umukuru w'igihugu ariko worengukisha nk'umushikiranganji wo kwivuna abansi ati Gerard Ndabirabe ate gufata ko umengo uwo buri umugomotsi aho bikuba kukuruke uwo mushinga amateka mu binyishu yabahaye natwe turi ku kazi murundi nyishu baduhaye twebwe gushika uyu munsi rero ku butandukane bwacu bw'abasirikare tukwiye ku kazi b'abakukurutse ko tubona abashinga amateka badusiganirako mu gisirikare bakadusiganirako mu ruzi mukuru w'igihugu akadusiganirako muri mwe mu batubaye abandi uwuzodutora ico kibazo azobana twebwe tubona ko abashinga amateka atakintu kimwe batumariye kuko bamaze kuvuga iby'imigirire zidasa n'abashinga amateka ntakintu kimwe batumariye mugabo twebwe ico dusaba ni uko abashinga amateka bohaguruka nabo nyene bakaturengukishiriza umukuru w'igihugu umushikiranganji wo kwivuna abansi n'umukuru w'ibiko vya gisirikare bahahurire bose mu kigobe basigurire abashinga amateka ico bakibuze kugira ngo twishyize udufaranga twacu kuko twebwe turababaye bo twebwe turatuntuze. Abagereye abo basirikare baguma bumva imyidogo yabo idatoregwa inyishu babandanya gushikiriza ko leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD itarajwe ishinga no gutunganiriza abanyagihugu harimwo abasirikare. Igikwiye rero ngo nuko abasirikare n'abanyagihugu bokungurunani bagafashanya guhindura ubutegetsi bagashiraho ubutegetsi bwitwararika ibibazo by'abanyagihugu bukabitorera inyishu.
ivyo umugwi CVR uri kurakora vyo gukomorera amazu canke amatongo abitwa ko babinyazwe bidakoranywe ubwitonzi bizosubiza inyuma Uburundi n'abarundi. Musenyeri Benasoli mw'ishengero rya Anglikane arongoye diocese ya Rumonge yaraye abishikirije mu kiganiro Igitega cari catungwanijwe na CVR kuwa kane Ruheshi 2026. Uwo mwungere akaba atangura yerekana ivyo umugwi CVR utavuga ariko vyabaye mu 1972. Ivyo navyo vyerekeye amazu yaturiwe n'abasirikare ba leta, abanyazwe inka zabo, ugize ngo arakurikirana inka yiwe agahigwa kugira yicwe, urokotse agacibwa impongano yo gutereka umunsi wose kugira arokore gufa. Nitwa Birakenga Pedasuri, ndi umwepiskopi wa diocese ya Rumonge. Nagomba rero nyanicubahiro umukuru wa CVR nkenguruke kandi kubyo mwadushikirije kandi nivuga ko ibyo mwadushikirije ari ukuri. Ico gihe 2002 jewe nari umwana mutoya, nari mfise imyaka 6 itanguye umwaka wa mbere, no kuvuga hari ivyo nabonye. Ibi bintu byabaye byarimo kuboko kwa leta, ni ivy'ukuri nk'uko mwadushikirije. Icyo numvise mutashitseko ningene abantu birukanwa mu byabo, inzu ziturirwa n'abasoda nabo bari kumwe. Mwavuze amatongo kumbure yari mu bisagara, mwavuze n'imodoka zatwawe cyangwa n'ibindi bintu byatwawe, ariko abatuririwe amazu bakanyanyazwa mu byabo, abatwawe inka zabo, inka zikazimangana amazima yongo. Muri ico gihe abantu bariko bariruka, ibitungwa byabo byose bikanyagwa, bikajanwa bigatwarwa ku nguvu. Kumbure n'uwabibona mu nyuma asa n'uri ko arakurikirana uwo muntu bakamukurikirana. Tugarutse mu bihira agize ati jewe ndabonye inka yanje ahanaka, uwo muntu bakamukurikirana kugira ngo yicwe. N'abashoboye kurokoka bakaba baratanga impongano, inzoga bagatereka umunsi ukira, bariko bararaba ko borokora igufa. Ivyo sinzi ko mwabishyize ko mu byo mwatohoje, mugabo biri mu byo nabona aho abashingantahe bari basigaye bagarutse mu zabo mu bihira, bafatwa kugira ngo batereke hanyuma basubire basome mu bantu bari babaye ibicibwa. Ivyo byarabaye naho nari muto, twiruka twinyegeza tubona inzu zisha. Ivyo byarabaye. Musenyeri Benasoli agaruka ku butumwa CVR ifise bujanye no gusubiza amatongo abayanyazwe n'ivyabo, aho avuga ko bugoye ari ubwo kwitondera kuko hari ababeshi. Asaba abagize umugwi CVR gukorana ubwitonzi ico gikorwa kuko bavuga ko kitagira iyungururizo iyo bakoze amatohoza ku vyanyazwe bagafata ingingo, ngo hamwe batobikora uko boba basubiye guteranya abantu. Nagomba cyane cyane ngaruke kuri ubu butumwa bwa CVR. N'ubutumwa bugoye cyane cyane ibi byo kugaruka kuraba gusubiza amatongo abayanyazwe n'ibyabo. N'ubutumwa bugoye kuko mu mutima w'umuntu biragoye kumenya ikiriyo. Hari umuntu aba yarumvise ko yaciye ahantu, umuryango wiwe waciye ahantu ukahaba, mugabo kandi bakaba barahavuye ku mbiyi cyangwa iyindi, bakaba barahavuye kuko bahashitse uwaba akahagwa. Kera murabizi ushitse ahantu uwanya akahagwa wamenga aho hantu haragumwe, waca wimuka ukaja kuba ahandi. Abantu rero bahavuye mu buryo nk'ubwo kubera imvo kanaka yatumye bavaho. Uyu munsi bagaruka bakaza muri CVR bakavuga bati twaranyazwe itongo ryacu, ni muri dukomorere. Niho rero navugiye ko ubutumwa bw'umuntu mufise bugoye. Ashobora kuba azi icyatumye ava aho hantu mugabo ntakivuge.
uwahashyitse akaba yahashyitse mu buryo bwumvikana. Ariko uyu munsi kuko abantu baba bazi ko yabaye aho hantu, hari aho musanga mukomoreye uwo muntu aho hantu, mugabo kandi n'abari bahashyitse mu buryo bwumvikana. Kimwe barahahawe na leta cyane barahashyitse kuko bahasanze hari ata muntu ahari bakahaja. Uyu munsi rero kuko severi ifise ubwo butumwa ugasangira akomoreye aho hantu uwo muntu. Nicyo gituma rero nyanicyubahiro nagomba kubasaba kugira ngo nk'uko umuvukanyi yabivuze, igikorwa mufise mu gikorano ubwitonzi ntangere, kuko icyo mukoze ntigisubirwamo, kandi hamwe mu gikora mu buryo butari bwo mwoba musubiye guteranya abantu, kuko wa muntu yahashyitse mu buryo bwumvikana akahakurwa na severe, nawe acagira agatsi mu mutima wiwe, kandi ya reconciliation ntibishobotse ntibigenze neza. None rero turabasengera kugira ngo ubutumwa mufise muzobukikirize neza, kandi muhugure n'abo mukorana bose kugira ngo bamenye ko bafise ubutumwa butoroshye. Ishengero nk'uko umuvukanyi yabivuze, twebwe nibwo butumwa bwacu. Mu butumwa tuvuga bwa misi yose gusubiza abantu hamwe nibwo butumwa bwacu. Muri ibi bihe ni iby'ukuri hari abashobora guhengama nk'abantu, mugabo nk'ishengero anglikane dufise ubutumwa bwo kunwanisha abantu, kandi nicyo twahamagariwe, nicyo tuzokwama dukora mu ishengero ry'Imana. Cyane cyane shika kuri iki cy'ubwo butumwa mufise ko mukwiye kubukorana ubwitonzi, kuko ari ubutumwa ngirakamaro nibwakugwa neza, ariko budakozwe neza ni ubutumwa buzodusubiza inyuma. Ico kurondera kwica abantu bakurikirana inka zabo zinyaswe n'abakozi ba leta, cane cane abasirikare mu 1972 abacitse kw'icumu bagasabwa gutereka bukira kugira bakize amagara. Bamwe n'abandi bashinga intahe bavuga ko no ku ntwaro ya CNDD-FDD ariko bimeze. Abatari bake ngo bararonderwa n'abakozi b'iperereza bafatikanije na bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD bakabasaba amafaranga menshi cyane bakayaba. Eka ngo hari n'abahabwa agahengwe k'iminsi mike bagitanga amafaranga, ariko mu nyuma bakaruhira kunyuruzwa bakicwa. Nayo ivyo CVR ikora vyo gusubiza ivyitwa ko vyanyazwe, bavuga ko kuva kera abantu bagumye basemerera ko hajamwo ububeshi bwinshi, haba ku ruhande rw'abarondera amatungo, haba no ku ruhande rw'abagize CVR. Ivyo rero ngo ntibizobuza kuvyara intambara hagati y'imiryango muri kazoza. Ku bwabo intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ikorera nabi abanyagihugu ntibanywanishe ngo niyo gusezerera. Ubuhinga bw'ijima babanza batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Uko mwavyumvise, uyu n'umwanya w'ikiganiro ineza y'Imana kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 11 ruheshi 2026, gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mbere c'abami ikigabane ca gatatu umurongo wa 27 n'uwa 28, gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu gikurikirana. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mbere c'abami igice ca gatatu umurongo wa 27 n'uwa 28. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Maze umwami araheza aravuga ati, uwo mwana akomeye ntimumwice na gatoya, mumuhe urya kuko ari we nyina. Nuko Abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urubanza baca baramutinya, kuko babonye ko ubwenge buva ku Mana buri muri we bwo guca imanza. Amen. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwa icubahiro. Ni ijambo ry'Imana n'umuse twosangira, wowe nshuti mugenzi
uri kuranyumviriza waba uri hafi waba uri kure twumvise ijambo ry'Imana y'umwami yaciye urubanza rwari rugoye cane uyu mwami si uwundi yari umwami Salomo uyu mwami Salomo yagiye ku ngoma akiri mutoya cane akiri umwana niko no bivuga hanyuma rero mu gihe kimwe Imana iramugendera ari mu nzozi iramubwira ngo nsaba ico ushaka cose nuko rero Salomo ngo arasaba Imana arayibwira ngo ico ngusavye ubwenge bwo kuyobora igihugu cawe c'Abisirayeli ngusavye ubwenge bwo kuyobora abantu bawe Imana iramubwira ngo ndagushimye cane kuko unsavye ubwenge utansavye kuramba utansavye ubutunzi Imana iramubwira ngo n'ibyo utansavye byose nzobiguha Imana yacu nishimwe kandi habwe icubahiro nuko rero Imana yagiye ko rero imutestinga bukeye ngo haza abagore babiri babana mu nzu noneho ngo abagore bari baratwaye inda noneho ngo baravyara nasomye igitabo kimwe kimbwira ko abagore ngo bari n'abamaraya hanyuma rero ngo umwe aranywa inzoga araboregwa aryama ku mwana wiwe abura impwemu arapfa uwundi nabo bari baryamanye abungabunga umwana wiwe aramwonsa wa wundi yajyama ku mwana wiwe agapfa ngo arikangura hanyuma abona umwana wiwe yapfuye wacafata wiwe amushira ku ruhande wa wundi baryamanye kuko yari asinziriye maze ngo afata umwe akomeye aba ari we ashira iwiwe noneho ngo bamaze kuvyuka mu gitondo batangura guharira umwe ati wapfuye n'uwawe ukomeye niwe wiwanje uwundi atoya wapfuye niwe wiwawe uwundi ati ukomeye niwe wiwanje urubanza rwabo rero rubura gica nuko ngo baca berekeza ibwami baja gucisha urubanza umwami Salomo umwami arabumviriza ukuntu baharira amaze kubumviriza ukuntu baharira kuko yari yasavye ubwenge Imana ngo ahamagara umuntu yari hafi yo aramubwira ngo nzanira inkota baramubwira ngo ufate ijya mwana akomeye umucemo kabiri umwe wese umuha igipande uwundi umuha igipande wa wundi mwene umwana akomeye ngo aravuga ngo oya ntimumwice hako mumwica nimumureke yibereho mumuhe uwo ariko abeho ariko wa wundi atari mwene umwana baravuga ngo oya nimumwice tumubure twese Imana itabare cyane umwami acumva iryo jambo gusa aravuga ati urubanza ruriciye uwo w'imbabazi uwo yanse ko umwana bamwica niwe nyina rero abariwe mumuha Imana yacu nishimwe cyane nshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana nagira nkubwire ngo iri jambo ry'Imana ryaryoshe cyane esi compa uyu munsi mu gihugu cacu hakaba abacamanza bameze nk'uyu mwami Salomo igihugu cacu coba nk'iparadizo Imana yacu nishimwe kandi habwe icubahiro kuko uyu munsi abantu benshi bararenganywa nk'uko uyu mugore mwene umwana akomeye yaragiye kurenganywa bakamutwara umwana abantu benshi bararenganywa bakabura ikibarenganura abantu benshi bararenganywa igiturire ruswa ikabatsindisha uyu munsi abantu benshi bararenganywa akaba ari bapfungwa ariko uyu mwami Salomo kuko yarasabye ubwenge Imana akora akazi kiwe neza kuko yarabwiye Imana ngo mpubwenge bwo gucira imanza abisirayeli no kubayobora neza Imana yacu ishimwe kandi habwe icubahiro haleluya nakunze uyu mwami cyane Salomo kuko yatwaye igihugu atitayeho kuko mu myaka yiwe yose yamaze igihugu cagize ubutunzi bwinshi cyane ku buryo ngo n'abami b'amahanga bo hirya no hino bamukikuje bari basigaye baza kuraba bari basigaye baza kumwigirako kugira ngo barabe ubwenge akoresha ubwaribwo ariko ubwenge yakoresha bwava ku Mana kuko yari yabusavye Imana yacu ishimwe cyane kandi habwe icubahiro nshuti mugenzi uri kuranyumviriza uyu munsi nta kindi kibuze harabuze ubwenge bwo kuyobora igihugu abacamanza babuze ubwenge bwo guca imanza neza kugira ngo batunganize abanyagihugu bose Imana yacu dutabare cyane nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo nawe nk'umwami Salomo mu kazi kawe ba nk'umwami Salomo mu byo uri kurakora ba nk'umwami Salomo nturenganya abantu Imana yacu ishimwe kandi habwe icubahiro mu kazi kawe uri kurakora mu nshingano zose wahawe mu burongozi washinzwe ba nk'umwami Salomo utunganiriza abantu bose nk'uyu mwami Salomo atanumwe urenganije atanumwe uririye amafaranga Imana yacu nishimwe Imana yacu nihabwe icubahiro nshuti mugenzi uri kuranyumviriza uyu mwami Salomo yatangaje abantu benshi esi compa mu gihugu cacu hakaba nk'abameze nk'uyu mwami Salomo Imana yacu nishimwe esi compa mu bucamanza bw'igihugu cacu hakaba nk'abameze nk'uyu mwami Salomo esi compa mu buzi bwose butandukanye hakaba bameze nk'uyu mwami Salomo igihugu cacu coba nk'paradizo Imana yacu nishimwe ariko uyu munsi ibintu byarahindutse uwibwe niwe yiruka uwibye agahabwa ijambo uwurenganijwe niwe apfungwa wamurenganije akidegembya Imana yacu itabare cyane esi compa abantu bose bahagira imitima nk'iyu mwami Salomo Imana yacu ishimwe cyane kandi habwe icubahiro nshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana nagira nkubwire ngo reka twigire kuri uyu mwami dusabe Imana ubwenge Imana ishimwe
umuntu wese ahari mu ntebe yicayemo y'icubahiro mu kazi yashinzwe, waba ukora muri banki, waba uri mwigisha, waba uri muganga, waba uri ministre, icyo ukora cyose aho Imana yaguteretse, rega n'Imana yagushize izokubaza ivyo yaguhaye gukora ko bikoze neza, izokubaza abo yaguhaye kuyobora ko bayoboye neza. Imana yacu nishimwe kandi habwe icubahiro. Uyu mwami Salomo Imana yaramwishimiye cyane kuko asavye Imana ubwenge bwo kuyobora abantu b'Imana. Ariko uyu munsi abantu benshi iyo bagiye mu ntebe z'icubahiro nta kindi bitaho kubaka amazu meza, kuzuza amakona yabo, ariko ntibiteho abanyagihugu bato bato. Imana yacu ishimwe kandi habwe icubahiro. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, ndakwifurije kuba nk'uyu mwami Salomo yasavye Imana ubwenge, aca imanza neza z'Abisirayeli, abamwituye bose arabatunganiriza. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ni ijambo ry'Imana naye numvise twosangira kuri uyu munsi, abaryumvise mwese, Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Shalom shalom. Imana ugira neza, Imana y'icubahiro. Ndagushimiye kuri Imana ugira neza, ndagushimiye kuri Imana y'amahoro, ndagushimiye bw'iri jambo mpaye. None rero nyemerera mwami ugire neza umuntu wese aryumvise, umuha imbaraga n'inkomezi, umuha ubwenge mu nshingano zose wamuhaye. Mana ugira neza, Mana ugira neza, Mana y'icubahiro. Ndakwinginze rero uhindura ivyanse guhinduka, uhindura ivyanse guhinduka mu gihugu, uhindura ivyanse guhinduka mu bantu bawe, uhindura ivyanse guhinduka mu bari hafi n'abari kure, uzobukoze. Urakoze, uragushimiye, ndaze kuri Imana yumva kandi yishura, senze nizera ko byose byumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwebwe mwese mwari muduteza abiri ndabashimiye. Aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro mwateguriwe. Ndakengurukiye n'ababibateguriye bose bakongera bagafasha kugira bibashikire, harimwo uburi mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibandanye kubazigama ndabike banuye, naho mu makuru yacu azokurikira Imana ikidutije ubuzima.